mfise ikibazo cy'ubujije nyene dutangura gushita kuganira ni ikibazo nyene kubaza ni who are you urinde Dinera apana uko kuntu abona special nyene hari ukuntu abantu baba basanzwe batubona muri filme cyangwa babona muri filme cyangwa gatubona kuri social media bagahita bibaza cyite kujya kuntu batubona niko dusanzwe turi bagahita bashaka kugiyane gusa nka umengo barakuzi cyane isi sasa niyo mpamvu nyene gushita kumenya yani Ornella urinde ubuzima bwo muri filme utandukanye n'ubuzima twaye mu busanzwe nyene ubuzima bwo muri filme yaba bigomse mu buzima busanzwe n'abagenzi bamfise n'abakunzi bamfise nawe nka story no kugendera rero kujya mutubona ku muri filme siko tubaye muri filme urazi ko je bazi n'abayisirei mbona gwarisha ibunda n'abayuka ari umukozi sinokubwira ni gake bandi umwana mwiza muri filme hamwe rero ugiye kwibaza ko ariko mbaye mu buzima busanzwe nta mukozi notunga nta umuntu muri famille notunga n'abandi asase yibereye aho nta mwana n'abafise mu bantu ariko ndashima Imana ko ibyo nyina bitanamindura ngo mandi wawe nyene sishatse kwigira mwiza ariko ndi sure sinzi ngo ni 40 kwijana ngandi sure ko ndumwana mwiza nela kindi kibazo cy'ubujuju gikurikira like urabona muri filme ono filme dufate nka kukibiba uburyo wakinyangwa sivye ama amwe ni filme yawe icigwa kunwe yakinyangwa urabona ko role zitandukanye kuko muri kukibiba wari umugome cyane kandi ukabimerita aniyo muri nuze ikigo wari waba ubuzima nyene yani unanyanyasika sana bagutesa bagufata nabo ukuntu aguze urabyanga kandi nawe nyene wabikoze neza cyane ikibazo cy'ubujuju kirabaza ati ni kubera ikintu nigese niyo muri kukibiba ariyo wamerita sana kuruta yenye yo muri ikigo mu buzima bure mbaye mu jero tekera bangondo umwana mwiza ubuzima bwo gufiti nyene gwibigongwe bwo kwigira umuntu nyene ashika intege cyane by'amarangamutima mu buzima bwo nabyo kugira ngo ubashe gukora filme cyane kwiyumvira gukora nka series uba wisunga iki kugira ngo ubikore yani cyo gusobanura hano unye ko ari abantu baba bisunga abandi bantu kugira ngo bakore ivyo bagomba ivyo bakwiye gukora ni ndumva ndabe ku bandi badare guhera kuri series kwari ivyo babeshi barimwe bari mu maseri kirana ko ziko zirakundwa cyane iyo mera ku by'abana shamerera kuri series ariko nahereye kuri full movie umva nakoze ibinjemo navuze ateka muri filme hera n'ubu rero umva nzokora ibinjemo nicyo kintu umuntu yokora cyo gutuma wowe ushavura biri series kuko wakuburyo wa muti wo guhora utokora bisaba gukora ukambabaza cyane kenshi usa ukuntu usa yabibaho oya hari mu buzima busanzwe mukipa Imana sha ivyo ubona kenshi byo ma accident ni bije usanga umuntu ngo aba yateye yani aba yakwiswe n'urugugu rwinshi urugugu urumva ivyarivyo ani kujya kurusanga umuntu umugabo abakire nko kujya abantu n'umukobwa nyene akabura ball nyene abiye agaca yita kuba ari we wese nyene nawe nawe agaca twara inda umuntu bagaca nyene ciwewe haya sishaka kubara na uko byageze mu cigo oya nyene ubwo rero ndabitahura yuko byageze mu cigo yuko nyene twari yanditse rero bisigo nyene hari gucaka nundi mukobwa atari wewe atari je gute nyene just like that kubera ko kuko wowe nta mpamvu nimwe ihari umugabo ukuye nta mpamvu nimwe ihari umugabo yotuma yani agushira ku ruhande nyene ivyo nyene ubwiza yero burarabupfana I'm please yani akwange mu macha zana uwundi mukobwa urusha nana ego urukundo ana urashaka kwiyumvira ukabona umuntu akunda umuntu yamusari ubona ugiye umuntu yamukundiye iki ukaraba taye nayo isura nayo byose ukagahera ku murongo asanga nabyo ugasanga we yaramusari yaramukunze mahita mwe mutima shaka kubaza story ni mborego none iyo uvuze imborego ubushatse Jesse ndi imborego apana umunanwa imborego oya sindi imborego kwe kunwa nyene inzoga yatangiye kuzinwa igihe mama wanje yapfa niyo fimu inzoga z'ibisazi kubera wenda nazigerageza nkazihonja nene umva byararaniye kwakira eze kubera ko naje kumenya yuko mama wanje ibyiza byose yigeze kunkorera kira kimwe cyose gikwiriye yigeze amereze na n'umunsi numwe nigeze ndamubwira yuko ndamukunda ese yani naricaye hamwe ndiyumvira yani ndibuka bien
nta munsi n'umwe nigeze ndamubwira ko ndamukunda usibye post na postinze amaze gufa munyo kurangiza yani naravuze ati nyene I love you ako munye ntabwo akaba yabisomye kari amaze gufa uko amusezera warabivuze oya sinabuje ko nabivo kuko nyene ndinjyajya nyene ako ni mwawe umenya gusa ndi ninjyajya kubera ko nyene uzi ko ningiye mama wanje tugenda kumwamba ko nigeze ndira uri njyajya gushika no kuri mama wawe rero ntabwo ni mama ngi kwibaza nyine ko nari njyajya uriyo biro ahubwo uriyo y'indani kuko urumva ntabwo nigeze mbasha no kunajya hirya no kumwe cyane ngo kinga ati umuhanzi n'umusimu nigeze ndamubwira yuko ndamukunda kandi yarakoze ibishoboka byose kugira ngo mbe story ndiwe today basi uzoguma yumvisha umubivuga wibwira umuntu ukunda wibwira umwana wawe naco gituma byari nanje nimaze kubyumvira cyane bimaze kundenga nari nasho kumubwira papa wanje rero kuko nawe nyine nasaze narabimubwira nambwira papa ndagukunda nyene papa wanje ndagukunda for real ndavuze kuri social media gusa nyene no mubuza gusa ndaza kubimubwira kandi nyene bula kunza koresha umwanya mejega nizeye gomeze fresh umwerere hose yene ngisanzwe ni stone hama David nafise ikibazo cy'ubujuje imbere ko nangwa ko yani kigano cy'umunsi amwe n'uyu mwiza turi kumwe ngabo oya mvuze umwiza sivuze umwiza like darkness yani je sivuze umwiza like beautiful yani nshaka kuvuga ati papa wanje ambwira yuko inzoga ari umwansi wanje ariko birane kambwira ati nkunda umwansi wanje nawe numvira iki hagati ya papa wanje canke bibiri abakuru niko tuberewe nera ni byameze urakomeye nyene umasiro ndagutangwa kuvuga ati ngo wivuge ngo urinde cyangwa ibiki n'ibiki nyene shaka gukora ubunya ndakeka ni bakiya yani batamuzi ORNELLA usa neza no kuri kwimana urakoze sha no kuri kwimana urasa neza mwe byogwego ruri hejuru rego warabize ko ushobora kuri no mu actrice beza dufise muri ino industry y'Uburundi sinzi aya reka bivuge nyine yivuge ndabizi nyine kubiza rero aya navyo nzi cyane ndabizi bigereranye ubu tuwe muri ba bantu nyine batuvuga ati ntabwo tukeneye kugara tubivuze nyine abantu bashaka batuvuga ko tugara dufuma biba byize ko umuntu nyine yani yo bivuga none ko gera kubye ko nyine usa neza ugaca uvuga merci kubera nyine umukobwa wese umubwiye ko asa neza araryoherwa oya byari wowe nigeze kubwira ati nukuri kw'Imana urasa neza cyangwa yorambesha kubera yaba yiyizi yaba yiyizi yoramfasha ndavuze merci ko nyene ubusanzwe nyene wiyizi urumva ndabizi ko nari mu bintu kuri ndazi ko ndacombaye usumva biragereranye sinzi ngo ni bya dan cyangwa si bya dan kandi urya nyene umuntu abe mwiza yevana n'umuntu dushobora kubera mwiza nyene kumva nyene byataye undi akambona akavuga ati nta birenze wenda ku mico ariko kubyiza bugaragara nyene nta muntu numwe bito yani atobibona merci rero manshim mfise ikibazo cy'ubujuje nyene dutangura gushita kuganira ni ikibazo nyene kubaza ni who are you urinde dinera apana ngo kuntu abona special nyene hari ukuntu abantu baba basanzwe batubona muri filme cyangwa babona muri filme cyangwa gatubona kuri social media bagahita bibaza cyite kujya kuntu batubona niko dusanzwe turi bagahita bashaka kugiyane gusa nka umengo barakuzi cyane isi sasa niyo mpamvu nyene gushita kumenya yani ORNELLA urinde ubuzima bwo muri filme utandukanye n'ubuzima tubaye mu busanzwe nyene ubuzima bwo muri filme yaba bigomse mu buzima busanzwe n'abagenzi bamfise n'abakunzi bamfise nawe nka story no kugendera rero kujya mutubona ko muri filme siko tubayeho muri filme urazi ko je bazi n'abayisirayeli umuntu agwarisha ibunda n'abayuka ari umukozi sinakubwira ni gake bandi umwana mwiza muri filme hamwe rero ugiye kwibaza ko ariko mbayeho mu buzima busanzwe nta mukozi notunga nta umuntu muri famille notunga n'abandi asase yibereye aho nta mwana n'abafise mu bantu ariko ndashima Imana ko ibyo nyina bitanamindura ngo mandi wawundi nyene sishatse kwigira mwiza ariko ndi sure sinzi ngo ni 40 kwijana ngandi sure ko ndumwana mwiza nela kindi kibazo cy'ubujuje gikurikira like urabona muri filme ona filme dufate nka kukibiba uburyo wakinyangwa sivye ama amwe ni filme yawe icigwa kunwe yakinyemwe urabona ko role zitandukanye uko muri kukibiba wari umugome cyane kandi ukabimerita
niyo muri nuze ikigo wapfuye waba ubuzima nyene yani unanyanyasika sana bagutesa bagufata nabo ukuntu byose urabyanga kandi nawe nyene wabikoze neza cyane ikibazo cy'ubujuju kirabaza ati ni kubera ikintu nigese niyo muri kukibiba ariyo wamerita sana kuruta yenye yo muri ikigo mu buzima bure mbayemo jewe tekera bangondo umwana mwiza ubuzima bwo gufiti nyene bw'ibigongwe bwo kwigira umuntu nyene ashika intege cyane by'amarangamutima mu buzima bwo nabyongera jewe rero umva ngira niyo mpamvu nyene mbayeho gisirikare sinzi ko bivuga ndatwenga ndasambuka ndisanzura ego mugabe ibintu byo kurira naho nabamwe ikintu kimbabaza guterana naho hura n'ikintu kimbabaza kinkomereye we tugahura no bimenye tugatwenga niruka ribona byanje ngaza kubimenya shite monzo nigake n'ibibazo binditse ubwo rero Nella usanga rero kamere yiwe ya danger nyene isana ni ubugome kubera ko nyene kenshi nubo bakunda kuvuga ati ngo abakinyi ba filime ngo kungene bakinye ibintu ngo siko baba basanzwe bari yani ari kuntu mora mborani ugavuga ati none nimba atari ko baba basanzwe bari ni kwe kunya tumweje scene y'uburaya akakina neza ako tumweje scene y'ugukizwa akakina yise nituko turamuhata tukamusobanura ibintu byinshi cyane ariko y'uburaya nitwumwumvishe cyane abisi ko gise mu buzima usanye nyene yuko sanga bamaze kubona indaya nyinshi si ubwo rero bisiga ati Nella rero mu buzima usanga ushobora kubura umugome kuko muri kukiga warabikinye neza cyane muri ikigo ni film ifise ikigo nyene cy'ubusazi kirenze ariko nyene tugigorekeranye kungene watinze muri ikigo no muri kukibiba for real are big difference kweli bira ukabesha namba kuko imana mu bugome ha ubutwiye nyene done niki kintu cy'ubugome umaze gukora mu buzima busanzwe ukumva nyene wowe ubwawe uraciratiye cyane naco ndaronga niratira muri filime none ndarasabara ndabakubita ndabaraba nabi ngashora nabo mu buzima busanzwe naho umuntu ashavuze ndamwishura nabi ndatinya bifu ko ndayitanguye nihera ndavuga ku buryo nico wankoreye muri rimwe ndakivuga ekeshesha nihorera nabonye guhora ari umuti ubwo rero guhorana yuko ari umuti babisobanura cyane ko umuntu abasanzwe afise ingwara idasanzwe ni ingwara ufise rero kugira ngo yani kugora kwawe ko umuti kubera umuti ingwara yaguye ko uvuze ko gora ingwara no kudashavura shavura guys biro birasona turabe gora no muti kandi umuti tega byose wamuza mu gihe abariye ingwara kanaka none ingwara ivugwa n'umuti wo guhora niyi nyene kwirinda gushavura uhitamo guhora kwera uvuze ushavura do Chris wanje ushavuza ngaza gushwanira sigana nabo bari gituma nagututse nimvira ibintu nagukoreye bigasiga birambaza ariko nihorera uragendeye kubabaza ko ni wavuze byishije nihoreye yeyo nuwo muti nyene akunza koresha umwanya mede nyene uzo kuvyandika muri commentaire kuko nimba ari guhora ari umuti byanga bikunda igomba kuba ifise ingwara ivura nyene iyo ngwara niyi naravuze yuko ari ukwihorera nyene ibintu nk'ivyo nabiningi akilini fresh nyene just something like that. By the way ikigo none izobandanya amabuja ikigwa numva koko yakire nyene yakiwe bien nyene fushi nyene yuko ko sibaza ko ushobora kurangira ajya bolo nabonye yarangiriye uyu mu bifuza kwibandanya nyene why not nyene igomba kubandanya hero kubyumvira nyene shana iziga nyene ko mwari mushaka nyene kuducisha nyene inyota ku buryo nabwo ugize unavyiyumvira oya navuga ati reka nkore film part ya mbere ya kabiri ndabirangiza hama nkora ibindi ubu rero iyo nyuma y'ijyanya hari ibindi bikorwa twigiye kwitega nyene nashaka vuba cyane cyangwa nturabitangura vuba cyane nyene ni pani ni full movie cyangwa ugiye gukora series nk'abandi cyangwa bimeze gute ngira ni series cyangwa full movie sindabimenye kandi umaze kuvuga ngo vuba cyane ukabutara nayitisha mwizokora hagati ya full movie cyangwa natanguye ibikorwa uyu mwanya ariko ntabwo uramenye ko izoba seri cyangwa ko izoba ari full movie nzobimenye umunsi mwabimenye nawe igiye kuri cyane nimuze menya ko ari seri cyangwa ari full movie none kugira ngo ubashe gukora filme cyangwa kwiyumvira gukora nka series uba wisunga iki kugira ngo ubikore yani cyo gusobanura hano unye ko ari abantu baba bisunga abandi bantu kugira ngo bakore ivyo bagomba ivyo bakwiye gukora ni ndumva ndabe ku bandi badare guhera kuri seri
Kwari ivyo baba benshi barimo bari mu maseri kibana ko ziko zirakundwa cyane. Iyo mera ku by'abana nshamerera ku isi ariko nahereye kuri full movie. Umva nakoze ibinjemo navuze ateka muri film hera. N'ubu rero umva nzokora ibinjemo. Nicyo kintu umuntu yokora cyo gutuma wowe ushavura biri cyane kuko ku buryo wa muti wo guhora utokora. Bisaba ko ukora ukambabaza cyane kenshi. None nyibiri banga kujya bifite umugambi wo kuzo kubabaza igihe kimwe. Bizo gutwara igihe. Nene sema kuko nyene nase ko kibifata ibintu hari igihe noma mushaka nyene kumbwira ico kugira mvuge nzoba narambiwe rero niyo defense niki kintu rero kigutera kurambirwa igari byo ushaka nyene ko nyene ndakene nyene uvuze ugize beef iraba ndende nyene ibintu ngizo nyene ndakene kumva gisi nyene ndi muri beef nawe shaka tugana beef mbwira nyene kintu rero nokora kugira ngo gisi nyene kikurakaze kigukure muri yanuze yo kutavuga nyene uvuge mari kundi kubera sishaka gushwana n'abantu baziho gushwana nuko Imana aje bimarira umwuka nta nimwe mu nifite zo kuvuga nuko nibiteza barabikunda je numva biteze ega ari bifu zimwe ari abantu ugomba gushwana urabazi yani nko gushwana nk'abanaka babibisha ago je mba numva nko gushwana nawe ushobora kuba ari nk'amateka oya nyene gushwana wapi nyene wapi by the way inspiration rero ya filme Ikigwa yavuye kuki Ikigwa rero sasa yavuye ku buzima busanzwe tubona mu babanyi mu bagenzi muri rusange korana n'ibintu vyerekeye ngo iki mani ibintu tubayemo bisanzwe bizwi mu bantu camutamure kuva ko no bitanga mu message umwana wawe yakundanye n'umwana w'umugabo yagufashije yari yatangiye kugwa mu rukundo nawe nyene bijya ari umuntu muzanye mu buzima busanzwe byashikiye warutubeshe rero oya nanze kuvuga ngo je byashikiye oya ari umuntu mu buzima busanzwe uzi byashikiye birahari kenshi iyo umugabo yangaje umugore wiwe ukamwangaza ukamwirukana akagenda aho afashijwe ntihagenda iyo uri mu bibazo umuntu agufashije no wakira rero amaze gufashwa n'umuntu kujya akamwitaho hari igihe kenshi bavyisangamo niyo amakosa niyo ngaruka mbi z'abagabo bakora amakosa nk'aje bakoze mu cigo rero iyo niyo nyigisho two kureka abagabo nibangaza abagore babo ngo bitume ngo abagore ngo bakora andi makosa batokoze ibaze kucamurira ku mugabo noberende muri kirundi kirangora ku mugabo wa papa w'umukwe wanje imagine vraiment ni gisebo burya babita gute abamwana ndikubisemera umengo yene ngo yo yani umwana wanuze umukwe wawe kubugazara wanaka ngo acaba abamwana agakreation ka frish nyene bibabaje niyo mpamvu tuteza kuvyigisha kugira abantu babona ko bakora ivyo bintu none ujya mugabo wawe none yaguhoye iki kubera ko reka dushingire rero nyine kuko kuri reality sivye niki kintu ujya mukobwa yari afise kirenze ico utari ufise nta kintu na kimwe none ni kubera iki yumva yuko agomba gutandukana nawe agafatana n'undi muntu kandi umuruta byose umutima niwo hitamo urumva ko ariko umutima turizerana yuko umutima uhitamwo bivanye no kungene ibi yani amaso yacu yabonye ibintu oya sinzi ko mwayabonye mu cigwa yenwa yatanshaka twarabanye atabikeneye turavyarana atabikeneye nigeza nkunda mu buzima bwiwe ko yavyabaye nka accident mu kubana turabana nabire kujye niyo mpamvu babona anzanira ko abandi niyo mpamvu yahisemo kunyirukana yinjiza uwundi bisigura ko umutima wiwe ni wigeze utumbere iwanje wari usanzwe watumbereye ariyo mpamvu yahaye agaciro yarakanye none tuvuze yuko ngaho rero ashobora kuba ari nka yerekana ko ishobora kuba iri muri iyo filime wonyumva nabi kuko ico ni ikintu kiri impossible kuvuga ati ngo umuntu yagutwaye atagushaka usa ukuntu usa yabibaho hari mu buzima busanzwe mutuka imana sha ivyo ubona kenshi vy'amaksida ni ibijye usanga umuntu ngo aba yateye yani aba yakwiswe n'urugugu rwinshi urugugu urumva ivyo arivyo ni kujya kurusanga umuntu umugabo abakire nko kujya abantu nk'umukobwa nyine akabura ball nyine abiye gisa agaca yita kuba ari we wese nyine nawe nawe agaca twara inda umuntu bagaca nyene ciwewe haya sishaka kubara na uko byageze mu cigo oya nyene ubwo rero ndabitahura yuko byageze mu cigo yuko nyene twari yanditse rero bisigo nyene hari gucaka inundi mukobwa atari wewe atari jewe gute nyene just like that kubera ko kuko wowe nta mpamvu nimwe ihari
umugabo ukuye nta mpamvu nimwe hari umugabo yotuma yani agushira ku ruhande nyene ivyo nyene ubwiza yera umuntu arabupfana I'm please yani akwanke mu macha zana uwundi mukobwa urusha none ego urukundo ana urashaka kwiyumvira ukabona umuntu akunda umuntu yamusari umuntu yamukundiye iki ukaraba taye nayo isura nayo byose ukagahera ku murongo asanga nabyo ugasanga we yaramusari yaramukunze mahita mwe mutima wow yene nelavuga neza ukuntu we yashaye kuvuga ijwi simvuze ijwi je mvuze yani avuga amajambo ameze neza ni muzago nyene nasaraye agene ko shingira ku majambo nyene uko uravuga hama arindi seni nameze yani nari meze nk'akunze nyene ukuntu gatoya irya seni ujya mukobwa ujya mwanya papa we yaramubwiye ati ku ajyano bagiye kumupima inda ujya mu mama yaja gusubira mu agenda kumupima inda kuko umengo iyo filme exact sirangije bien ariko parti ya mbere narayiravye yose nyine rera nk'ibisanzwe parti ya kabiri ahubwo niyo nibuka wa mega cyamerera aho nyene ukuntu nyene ujya mukobwa maze ku zagenze gute urumva ujya mukobwa yazanye ni handi bavuga ngo uyirukira ugusiga ugasiga ugusanga yagikunze uri ujya nawe yarafise undi akunda jarame batawundi fise nari nkonze rero sasa amaze kushikana ujya mu nzu ujya yarafise undi mutipi bagendana umusore urumva yari umutama rero sasa ujya moni ya mwana wanje yarabizi yaramaze kubabona mu kabare basohotse amakuru yaba yarayazi moni yari amaze gushaka kumutanga ko afise inda kwa papa wiwe nawe yaciye amubwira nanje ndagutanga ibi n'ibi ndabizi fise video yawe uri kumwe n'uyu nawe bashaka kwirukana tugenda twese acahitamo rero kumutangira umukoyo bapima uwiwe byerekana ko atandafise none byarangiye gute rero kuri wewe nujya mugabo yagufashije sasa rero ujya mugabo yamfashije jewe umuhungu we yaranyanka ari we mukwe wanje atabizi aranyomora aranyirukana maze kugenda shitse mu nzira turahura n'umwe yamfasha tumaze guhura arambwiye bwiye ntashe meze gute ndabwira ati nakizana nifuje gutaha utahe kandi wambwiye ko atafuse uja kuno shambwa dusubira inyuma ndabwira ati mbwa sinzi ko register ku byakire neza ndambwira ngo tugende tutasubirana inyuma dusubirana inyuma nayo nisonze aramu dutumbura nirira ndashaka konsatira nyene cisanga naguye biragoye cisanga rero twabiravye yani aho tuzi gusobanura yani sana hajya boro nimbo ujya mustomi yakinye ari umuhabara bacabita babara umuhabara wawe right cyangwa abari umuhabara umugabo wawe ujya muhabara ujya mugabo wawe nimba arafise undi mutipe bari bakundanye bizigwa byanga bikunda yavuye amusiga aragenda size none kuri wewe rero na yamusize ahubwo yaramufasha yaramufasha maramwirukana acaramwirukana right ubwo amaze kumwirukana rero kuri wewe umva ikibazo cyagisigaye kuri ujya mu ex husband wawe hamwe n'uyu mutipe nyene byasi nyene yani muragwana ahantu kana kanye tokomanta cyane nyene waje guhita mwonderera urumva umugabo wanje havuye yirukana umwana wanje amaze kumenya ko afise inda shako bayikurayo umwana yanga kubikurayo acaragenda acaza muri kwa rugo ndimwo turahurira tutazi ko tuzakwahurira sanga wa muhungu anyankana umukwe wanje sanga nagenda n'umukwe wanje amuteye n'inda uko iminsi yicuma yirukana wa muhabara wiwe amaze kumufata n'undi mugabo amwirukanye rero sasa acaraza aje kurondera wa mwana wiwe rero yamucanze yabuze umwana yabuze nyina yabuze habara aza kuraba wa mwana wiwe aje kuraba mwana wasanga kandi niho ndi acayega umugambi rero n'uwamfashije ukuntu bogerageza tugasubirana baca barabiganira kandi iyo yari yamfashije yari yanenenda je urumva rimwe cyane hama mugaca muvuga ngo nabwo mugomba gukomeza iyo filme kwe imagine urumva rero sinzi none twarenda none nishaka kurangira ninde yanditse iyo filme ya ndomi iyo creation iyo histoire ni yande nindende bivanye nuko nibaye ego basi abo bantu babaheje n'umuntu bafise amatsiko kugenda kuganiriza ko bamwe bakiniye ubuzima abo bantu rero wavuze yuko bahari yuko yani histoire yabo yani iriko
nyine bishobora komeza contact zawe none nzi ndabarondere kubisa nkaho umengo bakimuze ni ibintu nzi mu buzima busanzwe bw'abandi muri basi mu buzima busanzwe twatuzi ibintu biba tuba twumva inkuru hariya na hariya na hariya rero nizo twegeranye tukabona kwandika filime wazi ikintu kimwe rero ndashaka kuzo kuba nawe uri muri beef n'abandi bantu mukirana amafilime dupfiki je nabonye ngakunda bakunda nyene cyaje cyose nyene numve muko bagera bavuga ngo je uriya naramuguriye iboka je uriya naramuguriye je naramuguriye ibintu nyene ibintu nkizo oya cyane ngiye gusenga ngire beef nyene nzogiye gusenga nyene buryo kuko n'uyu buryo umuntu agira beef mengo n'umuntu baba basanzwe bamenyeranye cyane bafise ivyo bafise nivyo shanga bafise nivyo bahuriye nanje nabirenze ya biteshe okay ubwo rero ganize ko mutazo tunyoteza sana rero kugira ngo musore cyine wenda ikindi kintu kuri ya chano yawe kandi urabizi ko filime kugira ibandanye ivana n'ukuntu bayikunze kuno bayisavye ngo batayikunze nakamara gumatura ha message batakunze tubarondera izindi message none nkabyiwe nigisha ko tutayikunze gasha ndakubwira ikintu kimwe uzi ko ijya filime ikigwa iri mu mafilme yo mu Burundi naravye yani parti yose irandihera nakubesha nkikora na filme zanje ubwanje sinaziraba uye nuko biba birukonya ubuyizi buriko murayikina nabwo ubuyizi mu kugira yani ukuntu yibiri kira ya nyene ibintu nk'ivyo niyo buri ngomba kuyikomeza kuko je sindi njyaje saka bari kibijya gifira ko byandakenda mama kiye gifive nikibi kuri kwiba reka sobanura kile kintu kiboro kuri iyi boro ngo ndakenda mama ivyo ushaze gusobanura ni giki mvuze kujya film ari nziza ndakenda mama mukubera ko ico kintu kiba ari cyukuri umva yani kuko jitani kujyamana mama wanje ni ibintu biba biri impossible ni ibintu bidashoboka bisigura rero ico kintu mba mvuze kiba gifite isobanuro rikomeye sana yani nta bujyajya buba bubirimo kuko jise ndabishizemo ubujyajya ubisha bintu bakwira kujyamana mama wanje kandi especially nyene mama rest in peace nubwo amaze gufasha se bro nyene impossible udakunda shiye kubivuga bebe nera ntabwo nigeze ndakubona n'umunsi numwe ku kiriyo ca mama wanje kandi ndabizi umengo twari tuzi nanye kandi nubwo twigize tunabana nabi nico gituma turakora ikiganiro basi impamvu imwe yonyene ifadika yatumye utaza mu kiriyo ca mama wanje nigeze namenye vyaraheze ukuri namenye vyaraheze ndanakwandikira sinzi kuvyibuka Stone nigera yibagira ikirira kibwe nawe wigeze ujandikira wara posting ndarama station yo mfise umwana ndahera ku murongo ndama station nico kintu cyambere ngwa ku telefone gushira ko stat yo kuraba ama stat gusumba kwandika no kwishura abantu nukuri narabibonye ndayibona nyene byatevye wo mwana nabivuyemo n'ikiriyo caraheze Jena kwandikira Stone polisa na sinamenye naye kuza kuma nari kwandikiye vyibuke haraheze kandi n'ikirongo kitari gito when polisa na condoleance urakoze mu bantu bakira amafilme bose abonabonye yari Juste Nyama Alvera bonyene mukaza wumva ati rero ngo dukeneye go filme zacu zishike ku rwego rurujyane rumwe rw'ubusazi umva je namaze igihe kirekire ndiko ndibaza ni kubereka ata muntu umwe arigera ronka views zirenga 800,000 canke 1 million basi mugenga mu Burundi wacu turi nk'abantu bagera ku miliyoni hafi 10 kandi ndabizi nyene nk'amapercentage nk'abantu yani bafise amatelefone babagira nko kuba miliyoni 9 aho ugasanga nta muntu numwe arigera kwiziza izo views ukeka ko biva ku kimaboje sinzi kwe kwatavyonzi none utabizi wone gutundi muntu yo bimenya ko ratanga gukunda no kungene wishura menya gute ko ndashobora gutangura neza igituma batabikunda uraje gukina filime ngo urabikunda komanta ngo mwebwe muracari inyuma abanyarwanda mugende murabire ku banyarwanda genda murabire ku bakirumva ngo baducineke hari abantu batarabona ivyo turimo reka babibaze ko turi mu bene duki ako gusa ndakiko kuvunyira bihamya neza yuko abarundi musibe murabanditsi beza sana kuruta abanyarwanda nabo n'abanyarwanda baravyemera nabo nyine ubwo baravyemera baravuga ati mufise ama story meza murazi kwandika sasa rero gukina no gukira turabizi no kwata twemera cyane vraiment no gukina nyine kuko nyine turabizi sasa kuba nabo nyine biteze kuzofisha abantu wabo I swear to God yani ibintu ntabwo ngiye kuzoyifatanira yani nk'inzigo y'inzikira nubwo mfise inzigo nyene nzoza for real
shanza yenda bagutera intege nabwiye pole sana kuba wabuze ndabitahura sana ukungena umuntu kubura umuntu abakunda nyine biba bibabaje nivyo erega nubwo turi ku ubuzima nubwo twari turi yani duhugira muri biriya no ukaba uri muri tournage nyine ariko uravyizera ko inyuma y'ivyo zose mbere ko uba umukinyi wa filme watangiye kuba umuntu kandi nyuma ya filme hari ubundi buzi kandi turakeneranira kurabizi no muri filme bagira umuntu azo kwitangira mwahuje na filme gusa biragoye kwazi ko filme isaba kwitanga koko umuntu mudafite ibindi bintu muhuriye ko mu buzima busanzwe utakuzi neza biragoye ko gufasha yari ubwo usigo canke usanga ari kubera ko ari amakuru wenda usanga Alvera na Nuze na Justin nyamari impamvu baje wenda ariko ko wenda arabona tusanzwe tumenyerana mu buzima busanzwe je nizi yuko nibwo okay twaba dufise amabifu kanagaye ahuriye n'akazi ubwo sinibaza ko tubiba bigomba guca biza no mu buzima yawe nizo bifu zijaye n'akazi nizikenewe of course nyine nubwo ziba zidakenewe none bice zibe impamvu ku buryo ucureka yani gukorera umuntu icize biva no kungera mbaba ari ibintu muba mudahurije ko kubera film ya shaston no kwimara je iyo ndabimenya nari kuzi onodoze sindahiye none mane bumera mwukata kaduga basi ndagusaba ikintu kimwe mbere kukata ndagusaba ikintu kimwe musubire kandi kuvuga udeka for real nyine uri kuvuga udihiga ko nyine uzabituma giti nyine yani mva mu byo ndimwo byose nyirengagiza n'ibyo ndimwo byose nibagira yuko kino gihano baza no kugiposting basanga ndiko nkura amabana kwimana nanade ari umuntu uruganira ku gupora giti nyine udese imbere yiyo arayimba gute kesh ni konganira utarura umwana wa kangayi wanyu difura uri wanye arabandi bagukurikira barahari bahari kandi si bakenya sisi turabana sisi muhira ako no uri imfura umwirikana basumva imyaka indwi none nimba udeka uko kuntu umwererezi wanyu nawe ameze gute ndadeka nonega mu kuvuga ariko pana mu myitwarire ni nuzi ko uyu muntu uko agenda arasaza niko atera amenga akasubira mu bwana yabaye umwana niyo mpamvu usanga mvugo aha niyo mpamvu sa turiko turazanira namubajije ati none wowe uzoyibera abandi gari acambye ati ngo guhebera iki ngo guheba ndabobye nyine unukurikira ubwo bwiza ufise nyine bugarukiriza ngaho kugira ngo basi nabandi bana bazoza bazaronka ubwiza Imana izobahereza ko nyene umva rero wagovuga ati ngo iyo umuntu agiye asaza ngo acagenda aba nk'umwana ushize gusobanura yuko kugenda usaza ushugenda uba nk'umwana wowe niyo mpamvu ni wowe bizigwa ati rero uyowe kuva mu bwana wari usanzwe uri mwiza umaze gutangura gusaza yani aho kubwikura utangiye gusubira inyuma kugira ngo yani bitakuvako oya navuze kudeka wowe nakubwiye byo kuvuga no kudeka ariko nanzi ko iyo umuntu amaze gukura mu wasigaye basi yiyoroheza mu mutwe meze nk'umwana imyaka tugeramo ko tumera nk'abana ba 5 rero nyene niyo mpamvu indoto zawe zibisazi rero indoto zawe zibisazi kuko abantu bose bankunda nyene izo nizibisazi kandi ibisazi vyanyavyo bitazonashoboka reka nigana abantu bazi ibibazo bitatu ukeneye kubaza ndakubaza ibibazo bitatu nje shaka ndakubaza je rero ko nmenye no kubaza gusa ndapfa kubaza nyene agaso Stoni wa nyawo w'indani ninde Stoni wa nyawo w'indani wacubwenge uzi ko ikibazo waje kwanje ntigeze ndacibaza usanye ngerageje kwishoye nyene Stoni ni wa nyawo w'indani nyene aka nuko ndi kandi y'umuntu nigera yisobanura muri byinshi urabona nk'ukunya umfashe kungena ushaka ko ufata ndakunda korohereza nakorega cyane mfata uko kunye yani wiyumva kuko nabikuze ndabibona ko papa yani abavyeyi banje bari kufize kubore yani iyo agize umuntu aje kundega baca bafata bakankubita batabanje kumbaza jewe ati bimeze gute weche bimeze umwanya wo kuvuga ati rero nta mpamvu ncangura navuga ati nta mpamvu yo kuza ndisobanura yani Stoni wa nyawo indani rero ntazi kwisobanura ni umbushatse gutwima makuru oya yani jo yani sinzi kwisobanura yani Stoni wa nyawo w'indani uko yani uvuze ati ngo Stoni n'indaya
Stone n'umusutwa Stone ariyemera Stone n'umuki abantu bose atanuko kungene banyumvirako nyene ubwo nyene sinza kukisobana bwate ngo mize nuku ariko urazi ko abantu bakora dukurikira bashaka kumenya Stone wariwe tena naje ngo nifuza kubimenya rero nimba uzi ko ufite abakunzi ni byiza kubabwiza ukuri ukiga gukora ibyo utahora ukora kugira ubanezeze ntiwinezereze wenyine natwe twibuke tubwire Stone nyawe w'indani ndani tutazi tutabona tugaragariza ishusho yindi ni koko Stone wanyawe ndani rero nta twenga yashishwe kishine muri filme canke mu buzima gusa yani muri social media nkunda kuva ndiko ndamwenyura ariko wanyawe nyene sinkunda gutwenga kubisanzwe bikukina film nyene kubera akazi nyene ibintu nk'ivyo kuko niyo strategy yanje navuze ati nyene ngomba kugukina filme kwa nyene ngomba kuza ndagana nyene kumwenyura yizinda bikoshe nyene nk'igikoresho gikomeye cyane cyo kugerageza kunsohora ariko nawe ni mu buzima busanzwe cyane mwengera abantu bake cyane ubwo rero Stone n'ingyagya Alvera agize kukimbaza ico kintu byavwe nyene Stone n'ingyagya yani Stone wavure wanyawe w'indani yani n'ingyagya okay icambere tuvume kuri Stone n'ingyagya ico nico gikuru tubonye yani vyone biraruta kuba utazi n'ingyagya ushube kungena sawa uri muri babandi twahanurira mu ngegesere merci ikibazo cya kabiri ushaka kubaza Stone n'imborego none iyo uvuze imborego ushatse Jesse ndi imborego apana umunanwa imborego oya sindi imborego kwe kunwa nyene inzoga yatangiye kuzinwa igihe mama wanje yapfa niyo filmu inzoga z'ibisazi kubera wenda nazigerageza nkazihonja nene umva byarananiye kwakira ivyo kubera ko naje kumenya yuko mama wanje ibyiza byose yigeze kunkorera kira kimwe cyose gikwiriye yigeze amereza na n'umunsi n'umwe nigeze ndamubwira yuko ndamukunda ese yani naricaye hamwe ndiyumva yani ndibuka bien nta munsi n'umwe nigeze ndamubwira ko ndamukunda usibye postinze amaze gufa munyo kurangiza yani naravuze ati nyene I love you ako munye ntabwo akabaye yabisomye karamaze gupfa uko amusezera warabivuze oya sinaje no kunabivo kuko nyene ndinjyajya nyene ako ni mwawe umego sindi ninjyajya kubera ko nyene uziko ningiye mama wanje tugenda kumwamba ko nigeze ndira uri njyajya gushika no kuri mama wawe nyene ntabwo ni mama ngikubaza nyene ko ntari njyajya uriyo biro ahubwo uriyo y'indani kuko urumva ntabwo nigeze mbasha no kunarira hejuru no kumwira cyane ngo kinga ati umuhanzi no musi nigeze ndamubwira yuko ndamukunda kandi yarakoze ibishoboka byose kugira ngo mbe Stone ndiwe today basi uzoguma yumvisha umubivuga ubibwira umuntu ukunda ubibwira umwana wawe naco gituma byari nanje maze kuvyumvira cyane bimaze kundenga nari nasho kumubwira papa wanje rero kuko nawe nyine natazi narabimubwira namubwira papa ndagukunda nyene papa wanje ndagukunda for real ndavuze kuri social media gusa nyene no mubuza gusa ndaza kubimubwira kandi nyene profitira nko kubabwiye nyene mwe abantu bose muvise abavyeyi mukibafise Stone yashaka kuvuga ikintu nigera atinyikira kimwe oya uravuga iyo shusho iragaragara mu myitwarire kandi vyiza mu buzima tandukanye na nera sasa wowe nimba ufise rero abavyeyi bawe uzobabwira every kenshi ko bakunda ko wallahi no kuruka imana ico kintu cyonyene uzobahereza utazokwigera ubahereza kuko ntabwo uzobambika pampers usi nyene ibintu nk'ivyo on cyonyene gusa kubabwira ko ndagukunda I'm proud of you mom I'm proud of you dad I love you nyene ibo nk'ivyo ivyo tajije kuryohera ndakunda abavyeyi banje mugasi n'ubukono je imbere ya mama ndagukunda you see uzuza kuvyumvira amaze gupfa iswingi sizanje ma uzuza kuvyumvira amaze gupfa sasa mbere ko uza kuvyumvira atakibaho ndakora ibishoboka byose mu bikorwa namwere ko ndamukunda kandi namwitaho ariko kubimubwira you see ivyo rero bitandukanye kuko gise kujya kumuhereza nta kintu kimwe de special zoba wamuhereje gitandukanye nico atigeza guhereza ariko ndamwereka mu bushobozi mfise ko mba nitanze bivuge rero uzi ncuro mama wago bya mwana wanje jya ndagukunda mwana nana wanje jya ikibazo cya gatatu jewe Stone ikaba ndagucireho mu buzima bwanje ijambo ndagukunda rimva mo gake osa kuri bana batiga babajinga badashima babahungu biba byumvikana ariko kuri mama wawe kuri papa wawe for really bad just abikora nukuri kwimana kugutuza mu byicuzo Sibanga nkunda fyina
nyene hari bitsina ariko nyene azumve nyene yuko nyene umubiri bimubye ko umukobwa mama ndagukunda ubye nyene sibireba gusa ma je nzo bari kumwe na film nyene icya gatatu ikibazo cya gatatu rero sasa kwanza rero batubwiye neza mbwa uri mborego ya pe oya navuze nyene yuko mama n'inzoga niko ko nyene kiki ariko uranumwa ugafuta kenshi uraboregwa oya unywa byinshi ariko nuboregwa oya sinywa nyinshi ndashaka kunywa nka tubiri okay stone afite umukunzi kwanza karavuze yavuza ibibazo bitatu sirigeze avuga ko nza kubyishura bisigura bakuzi bakoresha umwanya neza murakuzwe z'urwego ruri hejuru murakuzwe kunzwe nyene Stone afite umukunzi Stone afite umukunzi na n'umuntu n'umwe atabizi byo na muntu n'umwe atabizi ariyo nyene Stone afite umukunzi nazaruzi nyene Noguri nta muntu n'umwe atabizi nagubye ko ndi njyaye reka ndagushiye ku mwanya wawe ne nawe ndabashimiye cyane bakunze bakoresha umwanya mwakoze kurikirana kino kiganiro hama Stone merci no kuri mwakoze kuri mu bwami bwanyu mande ho mugisha n'ikindi gihe muzonome inshallah nyene kuri filme rero inshallah ne ushabwa nyene okay amen hallelujah nyene ngibisanzwe papa wanje ambwiye ati ko inzoga ari umwansi wanje ariko Imana nawe ivuga ati ngo dukunda abansi bacu nyene numvire nderera hagati y'aba bantu babiri aya ndakiya Nefis muraguze inyuma ya kamera yari alaba nk'ibisanzwe ya